umwuga wanje wa misi yose nsiganwa ku makinga kandi nabigize nk'umwuga. Bwa mbere hoho natanguye kunyonga ikinga nkifise imyaka 7 nyonga irya basazanje yari Matabaro. Mu 2023 niho natanguye guserukira igihugu cacu ciza c'u Burundi, haba ngaha mu Burundi canke mu makungu. Ibintu maze gushika ko nishimira muri uyu mwuga wanje wo gusiganwa ku makinga, ndishimira intsinzi idasanzwe narose ku buryo Uburundi bwaciye buja ku rutonde, hamwe isi yose ivuga ati nzogenda mu kumunani guhiganirwa mu Burundi ndonka amanota nyemera kuja muri Jeux Olympiques. Kindi naco ndamaze kuronka imidari yo ndayiravye ndumva ndayishimiye, hama n'ikindi naco ndamaze no kumenyekana ku rwego rwa Afrika. Kibano abantu barabona ko abakobwa n'abakenyezi nabo bashoboye bakareka kwikengera. Ego kindi naco n'igihugu no kwemeza 100% k'igihugu cacu ciza c'u Burundi kimaze kumenyekana kubera jewe, kandi kikinjiza n'amafaranga mu bamakungu. Bako nkahura n'umukuru w'igihugu, ikintu ca mbere no musaba passeport diplomatique kugira nshobore kuronka visa vyoroshe, intambamye mpura zo guserukira neza igihugu canje ciza c'u Burundi zikahava. Mu myaka iheze nta mukobwa n'umwe yari bwo atume Uburundi bushigwa ku ntonde z'aboza guca amanota ngaha mu gihugu iwacu barondera amanota yo kuja muri Jeux Olympiques canke amachampionnat du monde. Kindi naco ndiko ndatuma Uburundi bumenyekana koko, kandi ndiko ndatuma urukino rwo gusiganwa ngaha mu Burundi ruja ku yindi ngazi. Kuri w'igihugu amfashe shobore kwitabira championnat du monde izobera muri Canada mu kw'icenda, naratumiwe. Ntibizosubire kuba nko ku mwaka uheze aho nasivye natumiwe, kandi nari niteguye neza, kandi ndizeye ko niyo bikora kuko n'umujama wo kwaruka.